ko nuko twavuga ko twabateguriye amakuru bamwe ya Real Madrid yari nkayo tuva muri equipe ya Madrid duza kuba dushobora kusimbira mu Bwongereza naho ari mu Bwongereza nuvuga ngo naho hariko araba urukino ruvuga ngo gwa nyuma kwa Conference League hagati equipe ya AkezaBurundi nino equipe novuga ngo yande ya Betis Seville n'urukino ruvuga ngo wanashaka gwagi kuba runarangira ari equipe ya AkezaBurundi igikuba ikiyasindira urukino ku munsi w'ejo kuko wanashaka match kurota wa cenda witwa Ibiri yaratsinze igisindo ku ipase y'uwitwa Isco Arcom mu gihe equipe ya AkezaBurundi nayo yagiye kuba iza ikabihindura iza gutsinda mu 35 kwitwa Enzo Fernandez ku ipase witwa Cole Palmer amata 7 hadashimira 5 Nico Jackson gutsinda igisindo ku ipase nziza nyene witwa Cole Palmer amata 3 witwa Jadon Sanchez tsinda ku mutame wa gatatu mu gihe mu 19 bongeye witwa Moise Caicedo yagikuba anarangiza akazi ku munsi w'ejo ku ipase nziza witwa Enzo Fernandez nuko novuga ngo urukino ku munsi w'ejo gwagiko narangira ariko Adu Jean Claude equipe yawe ni equipe ya AkezaBurundi urukino ku munsi w'ejo equipe ya AkezaBurundi yatanguye igisindo bota w'icenda ariko match ndavuga ngo igice cya mbere kiza kurangira aje gisindo kimwe kubusa abantu batavuga ngo bwa bundi equipe ya Betis Seville ko ivuze yaza gukora akazi yaza gukora nkuko abandi bantu barabikoze kuko imigwi yo mu buri Espagne ikunda kubitsinda imigwi yo mu Bwongereza ku munsi w'ejo equipe ya AkezaBurundi turavye wanashaka igice cya mbere tutarinjira mu gice cya kabiri wabonye equipe ya AkezaBurundi vyayigoreye he ubwa mbere na mbere nibaza ko yari umwigisha yahuye n'umunyeshuri ko Manuel Pellegrini na Enzo Maresca bafise byinshi bahuriyeko kuko ujya mu menyereza wa Real Betis Manuel Pellegrini yaratoje Enzo Maresca mu mwaka wa 2011 yaramutoje muri equipe ya Malaga hano muri Espagne rero mu nyuma yaje kuba hava aza kuba nawe yiga ibintu bya coaching ndetse mu nyuma baje no kuba bakorana mu ikipe ya West Ham United ariko Enzo Maresca niho yaragiteye byasa nko ari karagitangura umwuga wo kuba umumenyereza muri West Ham United rero urumva barabakoca bari bazinanye ubwa mbere na mbere na Enzo Maresca yavuga ngo ngiye guhura n'umuntu nubaha cyane kubera ko umuntu aba yarakwigishije umwuga uba ari umuntu wubaha cyane rero ntivyamubujije ko aza kuba mutsindira ijoro match ku byukuri yatanguye umenga ntikanganye cyane kubera ko Chelsea igice ca mbere yari hasi cyane ariko nibaza ko ari urutonde yari yatanguje mu gice ca mbere nibaza ko yaza gutsindwa finale nta bintu yari gusigurira abakunze ba Chelsea kuko yagiye gutanguza kuri nimero 2 umusore Mairo Gusto aza gushira hanze kapitene ya mbere Matike Rich James bimwe mu bintu byatangaje abantu ati gute Rich James atangura hanze ari kapitene ameze neza bimisi nta mbona afise akaba yatanguye hanze rero niho uyu munyamaroke yaje kuba akosora amakosa Enzo Maresca yari yakoze hakiri kare cyane ku munota w'icenda equipe ya Chelsea bayitsinda igitsindo ca mbere ubona ko igice cya mbere no kubyuko sinovuga ngo urukino rwari ruryoshye igice cya mbere kuko equipe ya Chelsea ntabwo yari mu rukino ntiyarizi ivyirimo umusore Isco ubona ko yavuye muri Real Madrid bashibura ati genda wewe nta gaciro gifise ariko ku munsi w'ejo nimba waravyirukino yatanze pasi nziza ku byukuri match nziza ubona ko rero umusaza Isco yagumye kuri rwego rwiwe tuba dusanze tumumenye ko muri Real Madrid nibaza ko igice cya mbere muri rusange nticyari gishemeye cyane ariko finale ntiyigera ibiha finale kandi urumva nako kantu karimo kuko equipe zo muri Espagne guhera umwaka wa 2002 mu mahigano y'Iburayi nta equipe yo mu Bwongereza ibwatsinda equipe yo mu gihugu cya Espagne urumva ko ari biherano uvuga ngo utari ntibyari AkezaBurundi yaje kuba Chelsea rero abona ko ihindura ibintu yaje kubifuta inaba equipe ya mbere ku mugabane b'Iburayi itahukanye ibikomba byose bitunganya na UEFA kuko yatwaye Champions League yatwaye Europa League rero nibaza ko kombe byose bishoboka arana ko yatwara Ligue des Champions twara nko kubivuze Europa League Coupe du Monde Club Super Coupe d'Europe Coupe de Coupe hamwe na Conference League ubona ko rero yarayujuje ibintu atawundi muguru abikora ku mugane w'Iburayi wo gutwara ibikombe byose bikinwa na UEFA igice cya kabiri naco cyabaye igice cya kabiri cyiza ku byukuri kubera ko
ku ruhande rwa Chelsea cyari igice cya kabiri cyiza kuko Cole Palmer nubwo yari amaze igihe kirekire adakina neza yaje kuba agaruka mu rukino ari nawe yanatanze pass decisive zibiri zose byatumye umugwi wa Chelsea usa n'ugaruka mu rukino ariko nubwo biri uko ekipe ya Chelsea naho yatsinze sinovuga ngo ni ekipe yari nziza zikangujana kwijana kuko ni ekipe ya Chelsea yagaragaje n'ubundi katamwata kifise ekipe yagaragaje ko n'ubundi atamu defenseur myiza kuri nimero 2 ifise rero nibaza ko ekipe ya Chelsea nubwo yarose tikiye kujya muri Champions League ego nivyo ariko ikazogenda n'ubundi itaro kwisa abandi bakinyi bizoyigora cyane kugenda guhangana n'iyindi migwi nibaze ko ababosi ba Chelsea niho bahendwa ngo Enzo Maresca ngo yatwaye ngo igikombe ngo cya Conference League muri Big 4 ibintu nk'ibyo ikipe ngiri muri Big 4 ngo have yumvira ko UEFA Champions League ari champion ari higanwa rito ryo kugenda gufina atamo usanga ari ibintu bigoye abantu benshi bavuga ngo nta ekipe nkuru yo gutwara Conference League ariko Chelsea yabuze ngo twebwe ngo nawe turi ekipe nkuru dutegereza gutwara iyi championa ubona ko rero mu bataka Chelsea ifise ko byukuri nta mwataka kweri arimo kubera uravye amagori Nicolas Jackson ahusha uravye Noni Madueke amagori ahusha atake yabo wapi kabisa atake ni zero umukinyi Mario Auguste yatanguye mu gice cya mbere wewe ntiyakinye defense ahubwo yabari imbere yari wamusanga yibereye hari imbere hari counter attack nabonye yari duganya umupira uduganya n'uno Nicolas Jackson nukuri yari 1 contre 1 umukinyi gundi ariko we yari yamusize yihaye pass ndende ndiyumvira eske ubu ni nimero 9 canke ninde Nicolas Jackson musanze so mwataka mu bisanzwe mu gwa Chelsea the Blues nivyo bamaze no kuronka amatika mwamwe kuzoja guparticipa mu mahiganwa atandukanye ndavuga nkaza UEFA Champions League mu mwaka uza ariko ubundi nubwo itorenganye nguje muri UEFA Champions League yari yaronse uburenganzira bwo kuzitabira Champions League Europa League uri kuranye babona Messi Dike na Adu Jean Claude hariya umugu wa Chelsea the Blues nawo nyene uri mu migwi ibwirizwa kuja ku isoko kugura abakinyi cyane Chelsea cyafite ikibazo gikomeye cyane ko muzi kuko abakinyi umugwi wa Chelsea the Blues ufise ntumbwiye ko ari bo bakinyi boshobora gutwara guhangana muri UEFA Champions League muri UEFA Champions League mu gihe baba batwaye bajyane baza ko yo tamuzambere cyane kubera ko uvuze nk'iryo gori yahushije urabona ko ari umupira yarakuye bari bamuhaye inyuma muri miriye yari Jadon Sancho umuhaye acara mukurikira kugira ngo nubwo ba defenseur baza kumutesha nozeya aze kumusubiza umupira ibaro rero kuyitanga yayiteye imbere Garidi yayifashe byoroshe ibintu byo kuduga umva la conduite do bari ragaragara kwimugora iramugora atake ekipe ya Chelsea Blues twemeye neza itwa Nicolas Jackson ba Madueke umuntu yozagerageza je nama mvuga no witwa Pedro Neto nawe je baramusohoye urukino rweje rusa naho umwe gari rwamunaniye Pedro Neto nawe ubona ko arakina ibintu vyiza yego ariko kugira guhe pass nyene basi araduga ni baro yiwiwe hamageze hari imbere kugira aza guhunamura amaso araba umuntu aza guha pasi bigaca bimugora biba bisaba rero n'ubundi ngira ngo ni ya ekipe n'ubundi kuvyo kuyitagira umuridere mu majambo make Chelsea the Blues yo irakwiye kuja kwisoko ikarondera ubusatirizi cyane abasatirizi n'abadefenseur ariko kandi tukiri nyene ku rukino rwo ku munsi w'ejo turaza kuba wanashaka tubigaruka ko kubakintu uvuga ngo ekipe ya Chelsea Blues yo bikeneye kugira ngo dushe kubona ekipe igwanira ubushimwe cyangwa ibikombe bitandukanye muri Premier League n'ahandi hatandukanye turaza twinjire hano hano cya mbere twavuze ibibazo vyabaye kuri ekipe ya Chelsea Blues unaravye n'abanashaka n'abakintu uvuga ngo bataye ku mpande zose ino ekipe ya Chelsea Blues yaratanguje ndavuga ngo mu Ikora no Jogsen mu gihe yakinisha banashaka 4-2-3-1 mu defense rimwe witwa Benoît Bedashino mu Faransa ari kumwe n'witwa Trevor Charoba bakazana kuri kabiri nkuko bivuze witwa Mar Augusto Marco kuri gatatu nkuko bisanzwe Enzo Fernandez Moise Caicedo Cole Palmer Noni Madueke hama Pedro Neto Nicolas Jackson kumugiye kuri ekipe nayo no vuga ngo ya Manuel Pellegrini ndavuga ngo Betis Sevilla nayo mwigore mwitwa Adriane ariwe Adriane mugiye defense harimo umukinyi wa kera wa ekipe basi nitwa Marc Bartra kumwe n'witwa Nathan kuri kabiri yari uno mu Yonesara ni Sabarari hariya mugiye kuri gatatu yari Ricardo Rodriguez hagati mu kibwe yari Pablo Fornale kumwe na Isco ari nawe kapitene mugiye kumwe n'witwa John Cardoso ama imbere yabo yari Antona Eze Abde eske Houston kaduri kuri Houston izino liste equipe ya Chelsea Blues
Betis Seville ukibona liste ubwawe wihaye ishusho imeze gute ubwawe ekipe ya AkezaBurundi canke niye ekipe yaho muri ziyindi niye ekipe tubona ko iri yatanguje abakintu vuga batari beza kuri liste ya Chelsea de Blues ndetse n'umugwi wa Real Betis jemba numva ko kuri Real Betis ubwa mbere na mbere ntacumba ariko ndanegura kuri liste yashobora kubikira tangura abikina agiye kuba ariko ndanegura cyane mbere wanashima ni kuri Chelsea de Blues ibyo Chelsea de Blues abakinyi bagiye kuba baratangura kenshi tuzuza gusanga ari bo ko baratangura mu nkino zimwe zitandukanye za Chelsea de Blues mbere wanashimana n'inkino ziba zinakomakomeye ariko kubundi jemba ndumva ko liste yashobora kubikira tangura imbere urukino bari baherutse gukina bano ba Chelsea de Blues bariko bahurana n'umugwi wa Aston Villa muri Premier League muri championnat yanyu abona ko ari kwiye no gutangura ku munsi w'ejo kuko ugarutse ukazukambira ko utanguje umukinyi nka Nicolas Jackson nivyo ejo ku munsi w'ejo yaratsinze ariko mba mbona ko ku rukino bahuhuye na Aston Villa bujya kuri Aston Villa ku busatirizi nimero 9 umengo hatanguye uno Pedro Neto uri kurumva imagine uri kukinisha bano bano ni Madueke ukukinisha ba Nicolas Jackson mu gihe hanze hasize abakinyi imagine hanze hasize abakinyi nka Barisi James ngambere na Barisi James mutanguje hanze uzi neza na neza captain w'umugwi kandi n'umukinyi mwiza muri bino kandi ashafite ubu akagaruka na forum ubu uri kuranyumva bwana Messi D okay ufashe umukinyi nka Jadon Sancho mutanguje hanze ari hanze uri kurumva mu gihe basi bari gufa umufata uri kurumva ugakinisha Jadon Sancho urumva bwana Messi D Ego Jadon Sancho uramutanguje ngaho Pedro Neto jemba numva ko yari gutanguza Jadon Sancho none Madueke nivyo kafuma mutanguza uri kurumva ariko Nicolas Jackson sinumva ko yari akwiye gutangura kuri runo rukino hajya kuri nimero 9 fere guhahengeka nkuko yahengetse ku kino urushize akahengeka kuno Pedro Neto uri kuranyuma mu gihe kandi urabona ko na Barisi James yamutanguje jemba nta ariko natahura none eski ku rukino rwa finale waje kurondera igikombe mu gihe uratanguza abakinyi mwe naba nka Barisi James hanze ukabatanguza ku gatebe ugatanguza ba Jadon Sancho hanze ku gatebe kuko ugejeje kuraba muri Chelsea de Blues urukino rwagiye guhinduka bano bakinyi bose bagiye kugaruka mu kibuga bagiye kuba binjira mu kibuga urukino rwarahindutse kuko ugejeje kurana ba Jadon Sancho bararose n'inzinzi baratsinda uri kuranyuma nivyo bano ba Nicolas Jackson baratsinze ariko nivyo yaratsinze ntabwo werekanye urwego rwabo gwiza garukanura bigitsindo yatsinze uri kurumva nivyo yaratsinze ariko nta gwego twamubonyemo mu nimero 9 mwiza nta gwego twamubonyemo no Nicolas Jackson jemba numva mu busatizi bwa Chelsea de Blues vraiment uno Nicolas Jackson sumusatirizi abakwiye kuba ari mu mugwi uri kurarondera guhatanira ibikombe nka vya UEFA Champions League nivyo vyanatumye ndiko ndagaruka mvuga ati Chelsea de Blues nitaja ku isoko ngirondera umusatirizi canke abasatirizi imbere wanashima muri rusangi iracafise ibibazo bibuze tugaruke kuri Real Betis navyo navuze ati naco ndiko nanegwa kuri Real Betis kuko ugejeje kuraba uruno rukino rwagiye gutsinda cyane s'abakinyi cyane nivyo bakinyi nibo bagiye kuba bakora tsinda urukino ariko harimo n'ubwenge bw'abamenyereza bwagiye kubabona witwa Manuel Pellegrini hari uri kuranyumva Manuel Pellegrini yagiyegeje guprofita kano kanya kuno Enzo Maresca atashoboye kubeka nakoresha babakinyi twiteze ko ashobora kuba ariko arakoresha mu kibuga uri kuranyumva nivyo araza aragirirwa ibake ku munota w'icenda gitsindo gitsinzwe nuno AkezaBurundi dusanze tumenyereye hariya mu gihugu ca Maroc mbere wanashima yaciye no mu migwi nka ya FC Barcelona ariko kandi mu nyuma aza kugira ibibazo bakinyi benshi baza kuba haboneka remplacement kuko tugejeje kuza tugashika mu minota igera kuri 60-70 uko twariko turabona bivanye nuko tuko turabona urukino rwamaze kuba ko rurafatwa n'umugwi wa Real Betis twarabona ko bigoranye cyane kuza kubona ko umugwi wa Chelsea de Blues uza kuza kugombora kino gitsindo ndetse wanashima karonka n'intsinzi ariko mu nyuma erere yagiye gukorwa n'uno menyeza wa Real Betis aza kugira ama remplacement mwamwe nuko twabonye bano ba AkezaBurundi bagiye kuba banasohoka ikibuga kubw'imvune bagiye kugira hari n'izindi remplacement zagiye gukogwa zica zituma uno Enzo Maresca nawe aza gukora izi wiwe aza gufatira aho nyene bituma batishura kuronka inzira baca basubira kuza kuronka ibitsindo no kugombora biza kurangira urukino ruheza ari ibitsindo bigera kuri 4 ku busa kuranyumva nico kintu gituma ngaruka mvuga ati burya n'ivyo ibitsindo byatsinzwe n'abakinyi ariko kandi ubwenge bw'abamenyereza bwarabaye harabaye mu ruhara rw'abamenyereza mu bice 60%. Yati ku bice 30% ariko ubundi ekipe ya Chelsea Blues twabonye igice cya mbere vy'ukuri ataka ikitabaye kiza kuri bo. Yesu ubwawe nawe mu bakintu uvuga ngo duhe kuri ekipe ya Chelsea Blues abakinnyi yatanguje ubona ari bo bari bakwiye gutangura canke
hari ukuntu tubanga witwa Enzo Maresca nawe yari yicanze aza gutangaza abakinyi batari bo biza gutuma wanashaka yabona ekipe iraza kumutsinda igitsinda. Ya kubyo wanje nibaza ko bwa mbere na mbere nko mwigori nta wundi mugori kipa bari kuzana kubera ko abagarije nibaza ko abagarije Chelsea ifise umwaka nta numwe ku byukuri yo kwemeza ijana kwijana ku buryo akwemeza ko ataza gukora amakosa mu rukino. Rero ni nayo mpamvu yaje kubafata ingingo koca nanemeranije nawe gutanguza witwa Jogsen hari yaje gutanguza umunyegori wa kabiri kuko Robert Sanchez ku byukuri rimwe aricanga nawe agakora amakosa menshi abanyegori bicara abanyezamo ba Chelsea bobo babona bose ari nk'urugero rumwe. Rero urabona ko yaciye aza gutanguza umugarije wa kabiri wewe ngira ngo umuntu mbere yo kuraba ko wiwe kwigirira icizere ku match ya nyuma ku nimero kabiri yaje kuzana Mayiro Gusto ingingo ntemeranije nawe na gatoya nubwo nabonye iki James wewe inyuma y'urukino bayimo bajije yavuze ngo jewe ndindira ingingo ya koca kugira ngo ndabe ko umwanya wose aza kuntanguriza je nkina canke umwanya wose aza konkinisha niwo nkinira. Mayiro Gusto je nkimubona agiye gutangura navuze ati iyi Chelsea ku byo kuri nimero kabiri ngaha ni nkuko hari ruje nta ruje nuvuga ngo nta mukinya twuba ngo hari ni nkuko ari ruje ikipe irikirankina ari 10 rero Chelsea kuri nimero kabiri ku byo kuri nta numwe yarahari ugiye hagati ukaraba Badiashile na Trevor ora aho ni sawa kubera Trevor Chalobah nyuma yuko bari bamutije muri Crystal Palace yagarutse ku byo kuri yaradugije urwego ugacikenda ku rundi ruhande hari Mark Kukurera kuri gatatu Kukurera wewe ujya ni Sanford yagiye kuba Mira Anthony aribura iminota 90 yose ubona ko Anthony atigiza aboneka nka Anthony twatumaze imisi tumenyereye atsinda ugiye hagati ukaraba bakinyi hagati noza katangorane kuko Moise Caicedo ni ministre de la défense ku byukuri hagati niwe mu milieu dufise hagati cyane naho bogira kuko rwego rw'isino baza ko ari mu bakinyi ba mbere bo hagati ku byukuri bakina neza ugacigenda rero karaba ugiye kuraba atake yaje kuba tanguza aba yari Pedro yari none Madueke Pedro Neto n'uwitwa Nico Jackson iyi nimero nayo nyine ya Nicolas Jackson ibisa nkuko itari kirakora neza nimero ya none Madueke umukinya ashaka gucenga rimwe ipasi ziwe uravye rukino gose kuva rugitangura nibaza ko nimba kwijana ipasi yoba yateye nta bice 30 yashikije ipasi zoba zashitse uni witwa none Madueke mbavuga ko ari ujya agenda mufata ko ari yicenga adacenga abakinyi aracenga ariko ibaro ntize gushika rero nimba koce yaje kubiraba bakabiyagana staff technique igice cya kabiri niho baje guhindura rero baza kugaruka mu gice cya kabiri yaje kugaruka yahinduye uyu mukinyi Mayiro Gusto aza kuzana Rich James ni nawe yahinduye urukino kuko urabona ko imipira yose yaca kuri nimero kabiri bagiye gutsinda amagori yose hakwa kuva kuri nimero kabiri kuko igice cya mbere cyagiye kurangira Chelsea isa n'igomba bive nk'umuka ku byukuri rero baza kwinjiza Rich James umwe mu bantu ku byukuri muri defense aba ahagaze neza byatumye uyu Caicedo akina muri miliye atuje kubera ko iyo Mayiro Gusto atari karakina neza usanga Caicedo n'ubundi yamanutse inyuma kuri nimero kabiri rero yaje kuba kandi yinjiza uyu mukinyi Jadon Sancho yavuye muri Manchester United nawe we wadashaka gusubira muri Manchester United ashaka kuguma muri Chelsea rero nkimona yinjiye navuze ati iyi niyo match rero yo gukonfirma niba ushaka kuguma muri Chelsea utwereke icyo ushoboye wereka abakunzi ba Chelsea icyo ushoboye Jadon Sancho rero yaje kwinjira mu kibuga yaje kuba akora ibintu byiza atsinda igori anakina ni match nziza ko byukuri ku munsi wejo Jadon Sancho ubona ko bena Anthony abakinyi bose batijwe na Manchester United ubona ko yo yiyambuye abakinyi bayo iyo bari bose basa uretse Anthony abandi bakinyi ba Manchester United bagiye mu yindi migwi baramaze kuronka ibikombe kuko uravye Jadon Sancho atwaye igikombe ugiye mu gihugu cy'Ubutaliyano Scott McTominay yatowe nk'umukinyi yaranze higano nawe nyine ni wa Manchester United urabona ko ikipe ya Man U abakinyi bayo iyo bagiye mu yindi migwi basa n'abariko baritwara neza mu gihe yoyo no igitsindwa kuko nanabonye yarayitsindiwe muri Aziya yari yakimwe kubusa nabonye witwa
wegaye hari magwaya yifashije tewe bino bintu vyabaye ni nyabaki kweli yarayitsinzwe n'ikipe yo mu gihugu cya Aziya ngo AC ni All Stars bara bakinyi ngo begeranijwe ariko badakina birangira ekipe vyase kwishura gutsinda birangira ekipe yase gutsinda abantu benshi bavuga ngo ekipe yatsinzwe n'abamotari abantu biviriye kwinezererwa ari yanyabavuye guca amafaranga y'abamotari uravye ne watsinze igitsindo baje kumushira koko ngo ni umukinyi yabigize umwuga mu byo gukina umupira w'amaguru ngo ariko asanze ari n'umurimyi w'umuceri musanze ngo batsinze n'umurimyi nawe mu gihe w'ibyo ukina ari byo ngaho nyine akazi kiwawe kandi nararavye Manchester United ku munsi weje ku by'ukuri yatanguje abakinyi nyene uretse Andre Onana abandi yatanguje bajya abakinyi nyene dusanze tumenyereye rero nibaza ko Jadon Sancho niho yaje gukonfirma ko ashaka kuguma mu gwa Chelsea nubwo Chelsea de Blues yo nabonye itamwifuza ko yoguma muri Chelsea Football Club sinzi rero ngo bazava murekura ariko nubundi bamurekuye hakaba hariko yandi mategeko ko Chelsea hari amaheri cibwiriza kuri Manchester United sinzi rero ko azava haguma muri iyo equipe ya Chelsea nibaza ko rero gwari urukino ku by'ukuri ruryoshe umunyeshuri Yaraye atsinze n'umwigisha nuvuga ngo ku munsi w'ejo rero equipe ya Chelsea Blues umakose nayo bagiye kuba ikorera kuri equipe kugira ngo ishobore kuba basindisindishe kuri 4-1 witwa Enzo Maresca nigike giye ko karakora mu gice cya kabiri Enzo Maresca ku by'ukuri ndakubwiye ko yakoze remplacement nziza igice cya kabiri hanyuma ku ruhande rwa Real Betis ku ruhande rwa Real Betis uyu mukinyi wabo yari yanatsinze igori rya mbere Eze Abdi yaje kuba agira ikibazo cyo kushimvune baza kumusohora haba remplacement forcé aza kubasohoka hanze amaze gusohoka hanze rero abona ko Real Betis igice cya kabiri ni aho itari bwagomba guyacisa n'ikina umenga ishaka kuzibira iryo gori rimwe ryatsinzwe naryo igitsindo kimwe naco muri match canke muri finale sinovuga ko kiba ari igitsindo cyo kuja ku defanda rero yacisa uravye yaritime bariko mu gice cya mbere yo kwataka bagiye kuyigabanya kubera ko naho bayigerageza Anthony bamuhaye imipira agasanga yaciye kuri kukurera ahindi ikibanza no muri agasanga yaciye kuri iki James iyi kipe ya Real Betis rero mu gice cya kabiri yaje kugurwa na remplacement za Chelsea nziza zabayeho mu gice cya kabiri maze ikipe rero ya Real Betis biza kurangira n'ubundi byanse iza gutsindwa na ikipe ya Chelsea Football Club rero nibaza ko niryo kosa Real Betis yaje kubikora ku munsi w'ejo ariko nibaza ko Real Betis ugeranije myiyi minsi guhera mu mwaka wa 2025 nibaza ko ntibo kwibreminga ku by'ukuri barakinye imipira myiza kuva Anton ashize mu ikipe ya Real Betis Real Betis ku by'ukuri aho bageze bo hashima kubera ko barakinye umupira mwiza bati barakinye umupira mwiza nawe Houston hariya icyatumye witwa Enzo Maresca twari igikombe ni kubera ko iki namakosa yabaye kwitwa Manuel Pellegrini canke zanabaye n'inguvu nyinshi cyane kuri equipe ya Chelsea Blues mu bisanzwe novuga ati kugira bano bose bompi babiri bashoye kuba ko baratsindana umwe wese yatsinze mugenzi we kubw'amakosa yabaye kuri mugenzi we Manuel Pellegrini kugira ashoye kuronka igitsindo ca mbere mu minota w'icenda nuko ari amakosa yagiye gukorwa n'uno Enzo Maresca bivanye na squad list yashoye ko ikaratanguza mu kibuga uno Enzo Maresca nawe kugira ashobore kuba ari karaza akagombora bino bitsindo mbere akanatsinda nuko amakosa yagiye kuba ari karakorwa n'uno Manuel Pellegrini yo gusohora abakinyi bamwe bariko barafasha umugwi bari banatumye no kuba bafata umugwi wa Chelsea de Blues kuko Chelsea de Blues yari yibuze mu gice cyambere warabona ati none ino mugwi wa Real Betis waje gukina n'umugwi nyabaki bari mu myimenyerezo bari mu biki kuko Chelsea de Blues yo yari yafashwe nk'ibice nka 80% rero inyuma yo kubona ati je nafashe umugwi wa Chelsea de Blues biragoye ko bashobora kuza bakangomba bivanye n'ukuntu bariko barakina acha kugira tombora mbi nono mukinyekara namufasha uno Abdi aragira ikibazo c'imvune arasohoka ikibuga ikigereje ko caza kuba ikarana ramplasa iciza kuba ari nayo nzira nziza yuno Enzo Maresca kuza gufata abantu bakinyi yari yatanguje hanze barisi James aza kuba ikarabinziza ba Jadon Sancho baza kuba barinjira mu kibuga iciza kuba ari mwaye yo gushobora kubona umugwi wa Chelsea de Blues uri kuraza kugombora bino bitsindo mbere ukanatsinda novuga ati ibitsindo byose ku mpande zose zibizagiye kuba byagiye kuba ikuraraboneka ku makosa y'abamenyereza agiye kuba ikarakorwa
Ya nuko kabisa bimeze kuri ino equipe Jeze Blues ariko bwana du witwa Koropano ku munsi w'ejo yakinye urukino vuga rudasanzwe wanashaka kuba akora rokoro kuko gaza muri kano kayaci yaba umukinyi uvuga ngo wa mbere aje gutanga passes zivisha kuri zibiri mu mahigano uvuga ngo akomakomeye nka Champions League, La Liga, Europa League na Conference League avuga ngo vyari gukorwa mu 2018 witwa Koropano mino equipe ya Jeze Blues ubwawe uramubona mu ishusho imeze gute urukino rwo ku munsi w'ejo wanashaka no muri rusangi witwa Koropano nibaza ko kuva avuye mu mugwi wa Manchester City kaza muri equipe ya Chelsea yaragerageje ku by'ukuri kuduza urwego rwiwe nubwo Manchester City yo yamwikuye ibona umenga no mukinya ari ngaho nyine atabire birashoboye Koropano guhera atangwe gukinira mu gwa Chelsea yaragerageje ku by'ukuri gukina ivyashoboye kuko yaratsinda amagori menshi nubwo hagiye kugera igihe inyuma y'iminsi mike yaza kumara inkino nyinshi hafi nka 17 atagitsindo ata pass decisive donc na penalty haragerageje n'igihe bamuha penalty basanga yazihushije rimwe na rimwe abafana bakavuga ati Koropano yasubiye inyuma byabaye gute afise ingorane yayo ariko mu nyuma Koropano ubona ko yasubiye kugaruka kuri rwego rwiwe yaje no kubigaragaza ku munsi w'ejo muri match y'ijoro kuko ku munsi w'ejo yaje kuba atanga assist zibiri anagize uruhara go gukina match nziza nabaye man of the match ku munsi cyane kabise rero ubona ko uyu mukinyi Koropano ku by'ukuri novuga ko ari umwe mu bakinyi Chelsea ifise beza ugeretse ko uretse Banzo Fernandez na ba Rich James na ba Moise Caicedo nabakukorera ubona ko uyu mukinyi Koropano nawe ari mu bakinyi beza ko by'ukuri Chelsea ifise mbere wanashaka inabikuye yobiri kirishira mu bibazo ariko nibaza ko nuko ndi kubikura n'ubundi biragoye kuko bajya bahawe amasezerano agira kure cyane kubera ko afise contrat mengi izoshika muri 2033 urumva kuri acari na muto hariye ya haba naba Banzo Fernandez niyo mani igira Chelsea nayo ahandi ho abakinyi bose bahavuye babatwara ariko uravye Banzo Fernandez afise amasezerano azogira menga 2032 haba uyu mukinyi Banzo Fernandez ubona ko we yasa n'uwarunego na Real Madrid ariko bamwicariye ko ati niwe mukinyi mwiza tukene muri equipe ya ariko ubona ko ababosi bavuze ati twibye ntavyo kumurekura kandi urumva ufise kontra izogera icyo gihe cyose urumva nta manya mu office uravye Rich James nawe nyine afise amasezerano azogera 2028 nawe nyine nta afise ho kuja Chelsea rero igumanye abakinyi ikanongereza abandi bizonagenda neza rero byafashije Koropano ku by'ukuri kugaragaza urwego rwiza ku munsi w'ejo ndanabona nk'umukinyi mwiza Chelsea izohavigira ko mu myaka iri imbere ya mu gihe yobandanye urwego ariko mu minsi Chelsea ashaka kuba azoba ari we mukinyi bazogirako yati niwe mukino uvuga ngo bashaka kuzoshaka kwikoragira ko muri iyo equipe ya Jeze Blues witwa Koropano mukino uvuga ngo uwo mwongereza kiri mutacino muri equipe ya Manchester City rero kuva ku munsi w'ejo banashaka ariko ku munsi w'ejo equipe ya Manchester na ko equipe ya Jeze Blues imwe gutwara igikombe ciba equipe ko bivuze novuga ngo kugeza muri kano kanya ari equipe ya mbere isho gutwara ibikombe byo bashaka kuri 4 aho nashaka iheruka gutwara Champions League benshi baravyibuka imaze gutwara Champions League kuri zibiri ya 2012 n'iya 2020 yariya mu gihe kandi imaze gutwara na Coupe imaze gutwara kuri zibiri 1971 hamwe n'igihumbi 1998 yatwaye Ligue d'Europe baravyibuka vuba 2013 2019 mu Conference League nayo equipe ya Jeze Blues yitwaye ku munsi w'ejo ariho twababwiye yuko kandi kuva ino Conference League yagatangura equipe ya Jeze Blues iza kuba equipe no yitwaye igikombe ku munsi w'ejo anavuga ngo banagitanguye 2022 AS Roma yaciye ishobora kuba igitwara 2022 mu gihe kandi 2023 West Ham yatwaye kino gikombe 2024 ravyibuka ni vuba bwango equipe no vuga ngo Olympiacos kino gikombe no vuga ngo giye gutwara kino gikombe cyo kugeza muri kano kanya nuko twoshobora kuba tubivuga kuri equipe ya Jeze Blues nibaza ko atashobora handi twibagiye basori kuri equipe ya Jeze Blues ariko kandi kuvyurukino rwo ku munsi w'ejo byo duhejeje tuje muri equipe ya Jeze Blues kuko turi kumwe nado umugwi wiwe eske equipe ya Jeze Blues ku munsi w'ejo cyangwa mu minsi heze niki cyatumye ishobora kuba tuyibona ishobora kuba tuvuga ngo ino sezo yabaye risite ku bwayo
nayitabaye resite ko bikwiriye yisanze mu bibanza bine vya mbere yongitwa n'igikombe ca Conference League naho televyo vyabo equipe Jere Blues kano kantu barakoze ubaragaka ya ubwa mbere nibaza ko Chelsea ni 6 kuri Enzo Maresca ubwa mbere na mbere ni kuvyukuri kubera ko nibaza ko atabizi agitangura no uribuka bakiri no muri Big 4 champion igitangura yarabwiye itangazamakuru avuga ngo jewe ngo nta Premier League ndiko ndarondera ngo nta gikombe ndiko ndarondera ngo rero Chelsea ntimuhave mwibaza ngo niko nyina ndondera Premier League rero urabona ko nibaza ko muri objective yari afise uganije n'abakinyi yari afise babana nk'aba ba George Tirik n'abandi ubona ko Chelsea ari yabana atamoridere tamuntu akuze cyane uvuga ngo asigari muri Chelsea nibaza ko kuri we ni 6 kandi iyo nakwishimira kubera ko kuja kubi iya kane muri Premier League no kutwara Conference League ni ikintu ciza cyane ariko tutovuga ngo ni Chelsea nziza ijana kwijana kubera ko uganije na Chelsea yatwaye ama Champions League uganije na Chelsea yatwaye ama Europa League uganije Chelsea ya ba Thomas Tuchel canke yabande novuga ko atari ngombwa ngo ico bizera ijana kwijana ko ari equipe igiye guseruka neza mu mahiganwa ya UEFA ariko kandi novuga ko kuri Enzo Maresca nubwo yakinye ibintu bitatahubwo na bose nubwo rimwe yatanguza abakinyi abantu baba badatahura nibaza ko kuri we byabaye ibintu byiza wabaye umwaka mwiza ahubwo akwiye gusaba abarongo mu gwa Chelsea kuza kuhiga abakinyi kubw'ubyo nibaza ko inyuma y'igihe kinini Chelsea de Blues ishobora kuzigahangana haba muri Mondial de Club bagiye gukina mu irici haba no muri Champions League nibaza ko mu gihe yoba yaguza abataka ikagura aba defenseur Enzo Maresca ashobora kuzobumenyereza mwiza muri Chelsea nkuko twabonye Thomas Tuchel yagiye abafana benshi bavuga ko atarakwiye kuva mu mugwa wa Chelsea Football Club nuko kabisa navuga ngo muri equipe ya Chelsea Blues ivyo ushobora kuba tubona ingene vyashoboye ko ragenda muri no mwaka ari ibintu navuga ngo bidasanzwe nkuko bamaze kwikora bivuga ariko kandi Houston we twari turi kumwe mu biganiro uvuga tumaze ko turakorana tubabwira ati equipe ya Chelsea Blues kuri umunsi meze ukuna kuriya kiragerageza kuba yigenza neza ubwawe nawe equipe ya Chelsea Blues turiko turabira batwavuga ko icatumye kirigenza neza naho turi kumwe na Adu ivyo we yabivuze umuntu ashaka kuba yongera ko kantu nawe nyene canke tungaye natwe twabigarutseko icatumye Chelsea kirigenza neza ubwa mbere na mbere Chelsea novuga ati numugwi ushoboye kuri kurahura n'amahigwe urahuye n'amahigwe muri no higanwa ndavuga bwa mbere muri Premier League nivyo mu ntango za saison twaravuze yuko Chelsea twayibona mu migwi ishobora kuba iza guhanganira gutahukana rino higanwa ariko birangiye Chelsea ubaye mu migwi guhanganira kurengana muri Big 4 riko uranyumva yego novuga ati wagize amahigwe uraja muri ya Big 4 wongeye ugeretse ko andi mahigwe gushobora gutahukana rino higanwa rya Conference League novuga ati ayo namwe mu mahigwe Enzo Maresca ashoboye kuba karagira yongerana kanamwa n'icizere cyo kuba tongera kumwumva mu mugwi wa Chelsea de Blues no mu mwaka ukurikira habwa igice gisabwa mu Chelsea de Blues nuko yogerageza akaja ku isoko kuko nimba ashaka kugira amahigwe twe tubise amahigwe kubera ko abakinyi yari afise canke imyitwarire y'abakinyi nivyo mu ntango zasize twarabona ko abakinyi afise bashobora kumufasha gutakana kino gikombe ca Premier League kuko ndibuka ko navuga ngo equipe ya Chelsea Blues ngo izotwara kino gikombe ca Premier League cyo gitwara mu gihe Enzo Maresca yavuze ngo ntiharagira twebwe ingwina biri yavuga amajambo yagize no kuri ko hataragira ko atwara Premier League kandi ngo atari nayo ntumbera afise uwo mwaka nanje ndamufata nangwa kumuvuga ati Enzo ati bino ikarazana n'amajambo yo kuvuga ngo iyo kwivugira nyene novuga ngo diplomacy kirakoresha ubundi wari ufise abantu nka ba Joao Felix ucugegeze urabe n'abakinyi wari ufise vraiment mu mugwi wa Chelsea de Blues kacuraba n'ikibanza wari uriko burya Chelsea yagize no kubi ya mbere muri Premier League yarabaye ya mbere mu minsi naho bamubarize nyine ico gihe ati ubona uri mu ntumbero yo gutwara igikombe araza kuvuga ngo uno mwaka uyu mwaka jewe sivyo ndimo ajya amajambo yaratumye tumuvuga amajambo menshi no Enzo Maresca uriko uranyumva bwana Jenaidi Kehonge atwara navuze twavuze byinshi cyane uriko uranyumva rero nico kintu kica gituma ngaruka nkavuga ati namahigwe yashoboye kubeka aragira kubera yuko natanze fact ati mu ntango za saison kuntu yarameze twagaruka tukaraba muri hagati muri saison kuntu yitwaye biratuma tumona amakinyi mu migwi yifuza guhanganira ni muri kurengana muri Big 4 aragirirwa ibako arayijamwo uno munsi imbere ya Real Betis tugegeje tukaraba kuntu Real Betis ikirakora muri mite ya mbere kuntu vyari bimeze byaragaragara neza ko igikombe birangira gitahutse muri Real Betis ariko kuntu vyagiye guhinduka mu nyuma
nivyo bituma tugaruka tukavuga ati Chelsea yagize amahirwe rero n'amahirwe Chelsea yagize ni nayo mahirwe yongera kanamuha amahirwe Enzo Maresca yo gushobora no kumubona kibure muri saison ikurikira kuko iyo Chelsea itagira amahirwe yo kuja muri Big Four yo kuzitabira Champions League y'umwaka uza ikongera ikabura n'amahirwe yo gutwara no Conference League bizere ko Enzo Maresca ye kuja mu rutonde rw'abamenyereza bashobora kwirukanwa mu migwi baba yari kuba ari ugatebe hariya kuba ari mu gatebe canke ku rutonde rw'abamenyereza bashobora kuba bariko baravugwangwa mu bamenyereza bashobora kwirukanwa mu migwi baba barimo ariko ayo mahirwe nyene ya Chelsea yanamuhaye n'amahirwe Enzo Maresca yo kushobora kumwumva mu mwaka uza bituma tuvuga ati rero nkuko Adu Jean Claude yashoboye no kubivuga Chelsea the Blues uje kwisoko nkuko twumva ziriya do Madrid ziri ku isoko mu kwiyubaka nawe nyene wifuza kubakwa Adu avuze nyene n'ibintu bibiri wanashaka nza ko umuntu ashaka karavuka ndakeneye tuza gukana uvuga ngo equipe ya Blues abakinyi kendeka ngo tuzoshe kubona ari equipe nziza ariko equipe ya Chelsea muri gino gihe iyo badatwara Conference League iyo bataje mu migwi ine ya mbere abahageze ko Enzo Maresca bamubwira ati wowe ivyo wakoze birakwiriye genda tuzondere undi mumenyereza jene baza ko hari kuba hageze rega Chelsea ku by'ukuri uravye kuntu hindagura bamenyereza Chelsea ubundi ukoze ikosa buri mwaka barakwirukana kuko uravye guhera mwaka wa 2021 iramaze guhindura abamenyereza bashika kuri 5 canke barenga rero Chelsea hajya yatajya muri Big Four agaca nanirwa na finale ya Conference League tayari kari kuba gahetse kubera ko nta kintu yari gupresenta tije nakoze ariko byanamworoheye kuronka itike inyuma yo gutsinda za Nottingham Forest canke za Manchester United biza gutuma ronka itike ya Champions League bikonfirma neza ko Jeko awo twari kumwe ku munsi weje namubwiye ati arahumye amaso aba boss kubera ngaha nta kintu wamubwira nta kintu wamwagiriza agutwaguwe muri Big Four akaguha n'igikombe rega mbere wanashima Chelsea the Blues uretse nuko niwo mugwe tumenyereye ko urahindagura abamenyereza ku byinshi burya Chelsea the Blues garukurabe umenyereza mu mwaka weze untuze umenyeza yakoresha Pochettino uruhumba bamusohoye mu mugwa Chelsea the Blues kuko atashoboye gutanga ibyo mugwi bifuza ko mugwi uronka mu mwaka Pochettino romba wewe yifuza ibintu by'igihe kirekire yagoba kubaka project ndende mugiye muri Chelsea nabo badakeneye izo project bakeneye ibikombe badakeneye project ziriza kuba byango mpaka ngo bari single 2027 ngo 2030 ngo nzana abana ngo nkeneye ngo nzokubaka ukoya bazanye Enzo Maresca kugira kibure abaho ivyo bifuza nawe nyine atanguye gukora nk'ivyo twabonye kuri Mauricio Pochettino none urumva ko atarakwiriye gusohoka hari ivyo mvuga ati ano mahirwe ya Chelsea yagize yo kurengana mu migwi 6 ya mbere zo kwitabira Champions League mu mwaka uza akongera akagira n'amahirwe yo gutahukana kino gikombe ca Conference League ni nayo mahirwe abaye kuri Enzo Maresca guzoshora kumumva kandi mu mwaka urikira mu Chelsea the Blues kuko bwana Messi ndi kuntu tuzi Chelsea the Blues ya bwana Adu Jean Claude jendetse kubeshi iyo ataronka ibi bintu bigera kuri bibiri yabagiye Jesse namuharura mu bamenyeza mu mwaka uza ndiko no ku munsi uje wabivutse reka tubanze turabe naho muri Mondial de Club ivyazokora niho naco n'igipimo ariko rero tugere tugaruke nimba yifuza canke bisabwa ko uja kwisoko akagura abakinyi bazomufasha muri UEFA Champions League ahubwo barondera hakiri kare abakinyi nyene banamufasha no muri Mondial de Club kuko bana abakinyi ba Chelsea the Blues menanye neza muri Mondial de Club bagabo nazingo baravuga ati ntituririmbe intsinzi n'urugamba rutaranatangura jewe vraiment ndayiririmbye ukunanirwa kwa Chelsea the Blues ndakurimbye akirika ukabona Chelsea the Blues twaye bana bakinyi nyene bwana Adu Jean Claude sekuvuga ati ndikunda kubana ariko Mondial de Club ikipe barayinyagiye nusoma Adu nyene ngaho nyene equipe ya Chelsea Blues yabaye muri zine za mbere equipe ya Chelsea Blues itwaye igikombe ca Conference League equipe ya Chelsea uno munsi kugira ngo uje gukina Mondial de Club imeze neza equipe ya Chelsea Blues kugira ngo dushe kuzobona ishobora kuzotwara ibikombe ni buri mu mwaka uza birasabwa abakinyi abandi ku maposta ya Jene bazako Chelsea nkuko babivuze ku munsi weje umumenyereza inyuma yo gutsindira kino yavuze ati turakeneye mu full striker ameze neza turafise umwataka aho zako mwiza aho naho barashaka kuraba muri ba Victor Osimhen canke ba Victor Gokres muhungu wa Sporting Portugal ariko nibaza ko nubundi biraza koroha no kubakonvenka kubera deje bamaze kuja muri UEFA Champions League equipe iri muri Mondial de Club nibaza ko rero biza kuborohira cyane gukonvenka abo bakinyi rero nibaza ko Chelsea irakeneye mu defenseur irakeneye abataka kuko abataka bose vise hari abo bakura yugashira y'abandi
kuko Madueke Madueke guhera ku munota nko wa 70 Chelsea yari kirakina ifise nka rouge yari nka rouge cyabibaza rero ikipe ifise rouge kuri kuba winga ikagira na rouge kuba ratero. Iyi Chelsea mu gihe yoja muri Mondial de Club itwaye bano bakinyi nyene bakinye nk'igice ca mbere cyo ku munsi w'ejo muri Mondial de Club baraza kuyikubitirayo barahushura gabo gusa mu gihe yoba yazanye mu bataka ikazana ba bface ahubwo baze kwitega Chelsea nayo muri Mondial de Club iza gutanga akazi kandi gakomeye cyane ya niko ndabibona ku munsi w'ejo rero nibaza ko ikeneye aba defenseur irakeneye ikibabaje abataka ikibazo bwana Dujan Claude ntara naguciramwe ikibazo nuko kugiza muri kano kanya Chelsea de Bruce tutarumva ko uri mu ya migwi twumviri ku isoko mu kurondera oya ntiri ku isoko ariko Chelsea nimba usanze kujya nyine usanze yimenyereye Chelsea ije ku isoko ukayibwira miliyoni 100 irakwakwanya hiti kwakwanya kugira ngo ntihagire n'undi iri gora bitora amafaranga arahari rero baza ko nawe ntibomari intuze y'abataguze abakinyi nabo bariko baraje nizere ko bategezwe kugura abakinyi uko biri kose nizere ko bategezwe kugura abakinyi Conference League sihigaronye ho guhuma amaso ngo ikipe irakomeye cyane kuko uravye imigwi bagiye barahura gushika basitse muri finale uretse Real Betis yonyine yahuye na Fiorentina byasa nkuko ikomeye Chelsea yarinze igera ku mukino wa nyuma ta kipe zikomeye cyane yahuye n'ama equipe abayabaye match yitwa kwikomeye yari iyi finale ariko kandi no hanga kwa Varena ko kiruka buryo mu gwa Chelsea de Blues ubaye umugwi wo ku mugabane wa Buraya umaze gutahukana ibikombe byose byo ku mugabane wa Buraya bine byose irafise Champions League irafise Europa League iratahukanye na Conference League iba equipe ya mbere ariko yandi ma equipe yo acavuga ngo nta kipe nkuru yo gutahukana ngo Conference League oya ahubwo equipe nkuru nanje ubwanje kanongere ngaruke nshigikira umugwa Chelsea de Blues ngaruke nifatikanye na Dujan Claude equipe nkuru tuyibonera he nta cisiga aho competition yose ugiye kugwamo gerageza werekane kuri mukuru kuko Chelsea de Blues kazi kananirwa na kino gikombe mu gihe ari wo mugwi wonyene ubonekana ko ari mukuru muri Conference League n'ubukiciswe mukuru rero guma kuri ubwo bukuru bwawe nuko biba bimeze kuba yayitahukanye no Conference League ndacayiharura mu migwi mikuru gaye turindire turabe none vuga FC Barcelona no munsi wavuze kumbya ngo umugwi mukuru ngo kwereka ngo utigeze ngutahukana ngo Europa League ino Barcelona yarigeze nayikina uyu mwaka isomba Real Madrid isomba Barcelona yamija muri Europa League tukabona n'ubundi vira mu 18 gishirisha nkina gitahukana wombya kuri mukuru gute mu gihe ugenda muri ryahiganwa ritoyo uvuga torengeye ubona ritahukana ntawo bura gahigo ya nuko kabisa bimeze muri equipe nuvuga ngo ya Chelsea kugeza muri kano kanya nuvuga ngo ari ibintu nuvuga ngo bidasanzwe kuko ni vyinshi nta muntu nabimara ariko tuzobana tubivuga ivya equipe yashize Bruce kuko kugeza muri kano kanya nuvuga ngo ikiragerageza kuba igiriki iraba yuko nayo arandi hano shobora kuba iriko irashika ariko tuva